Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kwa biriko biravugwa mu gisata ca politike n'ibindi bisata. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mwese uko muri mu ntara zitanu, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Hari umugabo abuzitiro Varisto Ndayishimiye ngarazi neza ko yamutsinze mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 inyuma y'imyaka 3 Varisto Ndayishimiye ari ku butegetsi, iperereza ryamuhaye raporo ko baherahiye bakareka umugambwe CNL ukitaba amatora abashinga amateka batari no gushobora gusubira kwiba insinzi yo mugambwe. Nuko rero umugambwe agatorwasa barawumwaka muri 2024. Ndayishimiye ashiraho amategeko atuma wa mukeba adashobora kwitoza nk'uwigenga. Umukeba nawe atora amayeri yo kwitoza aciye mu Burundi bwa bose. Yamara iperereza ribandanya kuburira perezida riti ikintu cose urya muntu harimwo kizogutsinda, mbere n'abanywanyi ba CNDD-FDD biteguriye kumutora. Aha rero perezida Ndayishimiye nibwo baciye ategeka guhonyanga amategeko wa mugabo arabuzwa kwitoza. Ariko ikibazo kiracari cose, amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Hoho ntibikeneye ko amuke barinda kuba afise umugambwe kugira yitoze. Imitwe ishushe ku nkono umuturi kurasha wico bazomukorera canke se bazomukoza imbere y'umwaka w'ibihumbi 2027. Nubu kirazira ko asubira guhiganwa na Varisto Ndayishimiye, ngo biragoye kuronka itegeko ribuza umuntu umwe gusa kwitoza ntibice bigaragara, ariko navyo bazobigerageza. Inzira zikomeye zibiri zari zihari kugira ntitoze kwa rukumwica canke kumupfunga imbere yuko amatora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu aba. Uwo mugabo rero nta wundi ni Agathon. Benshi baribuka ivyabaye mu mwaka uheze hari kugenekerezo ya 24 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025. Ni ibintu vyabaye bitangaje. Imodoka ya Agathon ajanye abana ku ishuri ico gihe kubera ingorane y'ikena ry'ibitoro, imodoka ibirahagaze hafi y'ishure mu kurindira ko abana basohoka mu masaha ya saa sita. Aho niho umushoferi wayo rero yabona umuntu aje arayifotora, aranibanda cane ku mparata amaji inyuma. Niho haza umupolisi afise inkoho asaba umushoferi wa Gwasa kumanura ikiyo c'imodoka. Umushoferi aravye hirya abona imodoka mu bwoko bwa Vox yirabura itagira imparati. Imodoka ivugwa ko yarimwe abagabo 6 bafise inkoho. Umushoferi agira ubwoba aca aravutura imodoka ariruka, ya Vox nayo imuje inyuma. Ivyakurikiye vyabaye nk'ivyo dukunze kubona muri filime z'abanyamerika. Kuri Avenue Muyinga Chez Prince Rwagasore, ibarabara rya Jardin Public IPA, ibarabara ryinjira mu Gatoke Boulevard Mwezi Gisabo, umushoferi wa Rwasa yakijwe nuko azi kunyonga imodoka koko. Agathon ntiyarimwo muri iyo modoka, nta uzi neza ico bano bantu bashaka. Bamwe bati ese boba bari bicura ko Agathon yirimwo, ese baba bari bashaka kunyuruza umushoferi wiwe, ese boba bari bashaka kugandagura uwirimwo. Ibi rero benshi bamaze kubona bibaye, nta nabandi bashobora vyafashwe nk'ubutumwa buhawe Agathon. Nta bandi bashobora gukora ivyo vyabaye ico gihe kwigerekerezo ya 24 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025 bibaye atari abakozi b'iperereza. Ubutumwa kuri Agathon bwarumvikana ko ari bwo kumubwira ko bamubona taho azobacikira. Kumbure ngurundi rugamba rw'ubuzima rwarutanguye kuri we. Bamwe bati ese ubwazoshika impore mu mwaka uza. Ikindi kimaze kuboneka kandi nuko ngo Varisto Ndayishimiye adashoboye guhiganwa, ngo murundi arazi ko atanica afise ajana mwihiganwa, kuko mu myaka 6 amaze ku butegetsi benshi bavuga ko yishe igihugu ntaco atazokora kugira yikure ko wese yoshaka ko bahiganwa naho yoba umunywanyi wa CNDD-FDD. Sivyo gusa kuko perezida Varisto Ndayishimiye ubwo yari mu kiganiro n'ikimenyesha makuru c'abafaransa Jeune Afrique
Perezida Ndayishimiye yishuye avuga ati ko bose bavuga Agathon nk'uko umengo niwe duhanganye muri politike wenyene. Perezida Ndayishimiye niko yishuye ikinyamakuru c'Abafaransa Jeune Afrique mu kiganiro yabaye ku igenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka. Hari ku kibazo cyo kumenya nimba abona kumwe n'abavuga ko amatora atagikunda ku bantu bamwe bamwe nka Agathon. Kuva mu y'abashinga amateka y'umwaka w'2025 Perezida Ndayishimiye yishuye nk'utangazwa nuko hari abagoma bavuga Agathon nk'umukebe umwe rudende muri politike y'u Burundi. Ati ni kuki ari w'abantu bagoma bavuga gusa, kandi kuvyo mperuka arafitanye ikibazo n'umugambwe CNL kuko nimba ashaka kwitoza amategeko abanza kubitomora. Aha yabananije avuga ko nimba naho yipfuza kwitoza nk'uwigenga naho nyine azobanza kwerekana igihe amaze atabarizwa mu mugambwe CNL, kuko itegeko rigenga amatora rivuga imyaka 2, iyo nayo ntayarakwiza. Umunyapolitiki Agathon yaga nawe yaheruka kumubaza nimba zo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza w'2027. Abanje gutwenga yishuye ati nitwahagera niho tuzomenya ico dukora. Ndashobora kuvuga iki kintu uyu munsi ugasanga hari abo giteye ingorane, ariko njewe sinshima gushira abantu mu ruhagarara kuko ibibaraje ishinga birahari bihagije vyo kubasimvya umutima. Ibintu bibandanije kubimeze simbona n'ukuntu ayo matora yo kwitwa. Mu itegeko rigenga amatora ryatowe ku igenekerezo ya 5 Rusama mu mwaka w'2024 mu ngingo yaryo 128 bavuga ko umukandida yigenga wese yahora mu burongozi bw'umugambwe ategerezwa kuba yaravuye mu mugambwe runaka n'imiburi buri mu kiringo c'imyaka 2. Kuva rero ku igenekerezo ya 4 Mukakaro umwaka w'2023 Agathon yarahagaritswe n'inama nkuru y'umugambwe CNL yari yatanguje mu mwaka w'2019. Mu vyagirizwa harimo kunyuruza ubutunzi bw'umugambwe, gucukubira n'amategeko awugenga no kwihariza uburongozi bw'umugambwe. Ni ko rero Agathon vyagenze. Tugarutse gato ku mateka canke se kuri kahise k'uyu munyepolitike benshi bavuga ko araje ishinga abanyepolitike benshi bo mugambwe batavuga rumwe. Ku igenekerezo 18 Ndamukiza umwaka w'2009 Agathon nibwo yasubijwe mu buzima busanzwe ku ipete rya Lieutenant General. Agathon yararongoye Paripehutu FNL, umuhari wari watanguye urugamba mu myaka za 80 mu nyuma urigaburamwo amashami menshi, ariko Agathon abari wagumana ishami rikuru. Aya mashami yose yari yarahagaritse intambara. Uwo munsi rero Agathon yasubije inkoho yiwe mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 bari imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika 3500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, 200 mu gisirikare, 1400 mu gipolisi. Hari abatari bake muri bo ubutegetsi bwahavuye buhindura abakozi b'iperereza bakoresha guhiga abagenzi babo bahoranye ku rugamba. Hari n'abandi bahisemwo guhunga nyuma y'amatora y'umwaka w'2010 bajana na Major Aloys Nzabampema basubira ku rugamba mu mashamba ya Kongo. Hari n'abandi bahamwe bikomeye baricwa. Twakwibutsa ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri FNL ya Gwasa bari mu bantu barenganywe bidasanzwe aho kugeza ubu usanga abantu bize kaminuza bafise ipete rya Corporale canke munsi ya Corporale barafise umudogiteri w'umuganga akiri Corporale. Umunsi Lieutenant General Agathon asubizwa mu buzima busanzwe gufatwa nk'umunsi intambara yarangira mu Burundi imbere yo kwavuka imihaye mishasha. Amaze gusubira mu buzima busanzwe Agathon niyorohewe mu rugamba rwa politike. Nyuma y'amatora y'umwaka w'2010 yategerezwa guhunga amara imyaka 3 atazwi yanyegeye ikiringa abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu ciswe Safisha. Umugambwe wiwe FNL yarawazwe muri myandagaro umwaka w'2010 uhabwa Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Mu mwaka w'2015 Agathon yitavye amatora atagira umugambwe maze afatanya na UPRONA irongowe na Charles Nditije bashingurana ni Amizero y'Abarundi. Mu mwaka w'2019 Agathon yaremerewe gushinga umugambwe CNL, ariko nawo nyene ntiworohewe muri kino niwe mugambwe utorohewe muri kino gihe. Agathon akaba ari umushinga amateka kuva muri Mukakaro umwaka w'2015 gushika mu mwaka uheze w'2025. Abamukurikiye nabo nyene bagiye barahamwa bidasanzwe.
akarorero mu mwaka w'ibihumbi 2009 umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira yatanguje urugamba rwo guhiga aba FNL muri Bujumbura rurari bise Operation Aigreveye. Abatari bake barahaguye. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 iperereza rya General Adolphe Nshimiyimana ryatanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 indiri z'abanywanyi ba FNL na CNL baranyurujwe baraburwa irengero abandi baricwa. Aha naho kwibagera kandi ko ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe aba FNL mu ntara ya Muyinga hari mu mwaka w'ibihumbi 2006 aho umukuru w'igisirikare mu ntara zo mu buraruko w'ico gihe Colonel Vital Bangirimana yamenyesheje amashirahamwe y'agateka kazina muntu ko ubwicanyi yabutumwe n'uwararongoye igihugu ico gihe. Umunsi handitswe amateka y'umugwi wa hamwe igihe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi ngo dushobora kuzosanga ari aba FNL nk'uko abasesanguzi mu vya politike ndetse babikurikiranira hafi bwabo bobo babitangaza. Sivyo gusa kuko ari nandi makuru ariko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Ivyo byose n'ubundi bikagaruka cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Mu yandi makuru agizwe ko reka tubabwire ivyatangajwe n'umwe muri barurangiranwa n'ubundi mu gisata ca politike ariwe n'ubundi Agathon Rwasa. Inkuru reka tuyibandanye. Ni mu gihe Sena Nanyuzwa yashize mu mwiherero ku munsi wa kane w'indwi iheze ari kugenekerezwa 16 mu kakaro y'umwaka w'ibihumbi 2026 urubanza ruhuza Agathon Rwasa na Nestor Girkwishaka mu matata ajanye n'uburongozi bw'umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté. Inyuma y'intahe igira gatatu yaranzwe n'uko umuyobozi yavuye mu nama idasanzwe abereye Ngozi atabonetse, urubanza rukazosomwa mu kiringo c'imisi 60 mu gihe hasigaye igihe kidashika ku mwaka umwe ngo haba amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza. Iyo ngingo ishobora kugira ikivuze cyane kuri kazoza kuri politiki yahoze ari umukuru w'abagwanyi b'abahutu akaba n'ukomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi Agathon Rwasa. Iburanishwa rigira gatatu ry'urwo rubanza rwahuje abo bahoze bafatanije urugamba ryabereye ku munsi wa kane muri Sena Nanyuzwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu. Uburongozi bwa kera bwa CNL bwari bwitavye mu gihe uwemewe n'ubutegetsi nk'umukuru w'umugambwe atigeze yitaba urubanza. Ariko rero umwunganizi we mu vy'amategeko yasavye CNL guha agaciro ibirego vyamaze gutangwa. Mu nsiguro zabaye abunganira umugwi basiguye ko bakirindiriye inyishu ya CNL ku bisabo vyashikirijwe n'uwahoze ari umukuru wa CNL bushimikiye ku rubanza yashize imbere hamwe no kubijanye n'inshingano z'abari mu rwego nshingwantwaro muri dosiye RPA 68 huza impande zibiri. Inyuma yo kumviriza ivyashikirijwe n'impande zose, CNL nkuru yafashe ingingo yo gushira urwo rubanza mu mwiherero. Ingingo ikazomenyeshwa mu kiringo c'imisi 60. Inyuma y'inyubakwa ya sentare abashigikiwe yahoze ari umukuru wa CNL Agathon Rwasa bari bakoraniye imbere y'ubushikiranganje bw'ubutungane kugira bakurikirana urwo rubanza. Igipolisi cari cakajije umutekano kugira hirindwe amatati hagati y'abashigikiye impande zose. Mu nyuma urubanza rw'abata kibazo kandi rutwara iminota mike. Bamwe mu banywanyi ba CNL bagumye bashigikiye ko wahoze arongoye babona ko ukutitaba kuwo bahanganye imbere ya CNL kwerekana ko atamvo zikomeye afise muri iyo dosiye. Ivyo ntivyashikirijwe ico uwo mugwi uhanganye uvuga. Amatati hagati y'abo barongozi babiri akaba ari amatati yatanguye muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023. Ari inama idasanzwe abereye Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yakuye uyu wahoze ari umukuru wa CNL Agathon Rwasa ku burongozi bw'umugambwe igashira Nestor Girkwishaka ku rwego rwo kurongora mu kiringo c'imyaka 5. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu w'ico gihe Martin Niteretse yari yemeje ingingo zafatiwe muri iyo nama idasanzwe abereye Ngozi. Zashizeho umukuru mushasha wa CNL asubirira Agathon Rwasa. Ukwemegwa kw'izo ngingo n'ubutegetsi kwarakomeje ikibanza cy'uburongozi bushasha bwabonwa n'inzego za leta nk'ubuserukira amategeko y'uwo mugambwe. Ariko yahoze ari umukuru w'uyu mugambwe Agathon Rwasa yaravyanse avyita inama y'ikinyoma no kugumuka mu vya politike. Akagiriza ubutegetsi ko bwashigikiye kwicamwe ibice mu mugambwe CNL kugira bugabane inguvu zawo mu gihe wari umwe mu migambwe ikomeye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi.
nk'uko abamushigikiye babivuga. Bamwe mu bayobozi n'abanywanyi bari bamwegereye babujijwe kwitaba iyo nama yabereye i Ngozi. Babona ko kumukura ku buyobozi byari bigamije kumushyira ku ruhande imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse n'abandi batoye muri uwo mwaka. Ku rundi ruhande, uburongozi bushasha bwa CNL bwagwanira ukwemegwa kw'iyo mpinduka bwamenyeshe ko ari ingingo yafashwe n'abari mu mugambwe ku gushaka kusubizamwo inguvu nshasha atari ukwirukana uwarawurongoye. Ivyabaye no guhitamwo guhindura uburongozi ku rwego rwo hejuru, si ugukura Gatogwasa mu mugambwe, niko vyavuzwe n'umukuru mushasha wa CNL. Yongera ko uwamubanjirije agihawe ikaze nk'umunywanyi asanzwe. Ayo matati ajanye n'uburongozi muri bwa CNL aramaze kugira ingaruka ku rugendo rwa politike rwahoze yirongoye. Mu matora y'abashinga amateka n'ay'abajenama makumyabiri yabaye muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025, ukwiyamamaza kwiwe mu izina ry'urunani Burundi bwa bose kwaranzwe na Seni. Uwo mugwi ujejwe amatora wamwagiriza ko akiri umunywanyi wa CNL kandi ariko yiyamamariza urunani rutandukanye nawo. Iyo ngingo yaramubujije kwitaba ayo matora kandi irongera ituma abamushigikiye bahagarika umutima kuri kazoza kiwe ka politike. Uwo yari yitoje mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 ntiyatsinze, abandanya kuvuga ko ari we mukuru wa CNL. Akavuga ko adashaka gushinga umugambwe mushasha kandi ko amatora atekanye kandi adahengamye ari ryo ryonyene rishobora kuzana ihinduka ry'ukuri mu Burundi. Mu gihe rero amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 ariko aregereza, ingingo ya CNL nahinyuzwa irarindiriwe cyane. Nimba Rwasa yotsinda urwo rubanza ngo yoshobora gusubira kuronka ikibanza gikomeye muri politike no gutegura ugaruka kwiwe mu rubuga rw'amatora. Ariko nimba CNL yohitamwo gushigikira uburongozi buriho ubu, bishobora gushimangira burundu ko CNL imeze ubu. Inyuma y'imyaka irenga 6 yo guhangana, CNL nahinyuzwa isabwe gufata ingingo ku kibazo kirengeye rongozi bw'umugambwe. Ingingo ngizofatwa izoshobora kugira icikoze kuri kazoza k'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi no ku kuntu politiki izo bimeze mu gihe cegereye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Nimuge kandi mu makuru tuhejeje kuronka mu mwanya uheze avuga yuko hari ivyo bavyara hinyanyuriye mu nama y'abajenerali bakomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inama aganiramwo byinshi ndetse baraba n'ingene bogarura icuka ciza mu bene igihugu ndetse no kwizegwa nabo muri uyu mwaka imbere y'uko amatora mu mwaka uza, ngo bakaraba ko Agatogwasa yosubizwa umugambwe wiwe ndetse kandi bakaraba ikibanza kibereye bazomuronsa mu mwaka uza. Ivyo ni ivyavuzwe ko vyanateye ubwoba kandi nanone abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu cyane benshi bagaruka ku kungene abene igihugu batakibizigiye kuri ubu kubona no kuja gutora mu matora aheze byarabaye ugusunika abene igihugu kwitegeko. Ivyo benshi bavuga ko nubundi Agatogwasa batamuretse ngo yitoze n'ubundi bizoguma biteza icyuga kibi mu bene gihugu. Ni vyinshi biriko biravugwa rero hirya no hino mu gihugu. Reka nkifuriza komeza kugubwa neza wowe nabawe ufite subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo utoshicikanwa nadushikiriza ugasangiza kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakuri. No Muhuza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.